Yambu mwese, uno munsi tukaba tugiye kurabira hamwe clip yitwa iyo urongoye umugore mwiza yambara nabi hama mu nyuma agasirimuka. Okay? Hanyuma mwibuke kunywa amazi kuko amazi ni ingirakamaro kandi amazi niyo buzima. All right, let's go. tuvuga nibikivuga se none wamburanye iki kuburyo se ibintu kurankorera nibiki yagukoreye urukurambaza ngo nakuburanye iki jewe umutona nagiye kurongora si wewe si jewe gute haiza ameze ngaho tubana je mu nzu kaga kotora kaga kobwe kirabura se umburanye iki je none ko ndi jaune Jeffrey Ikambe nagufashe muri hotel. None birabura bose ni bari. Ne umburani ikije mbwira ushaka niyo morejewe. Oya umviriza. Urumva. Mubwiye. Problem ufise ni imwe gusa. Ego muri jaune. Kandi uri jaune ya bien usa neza urataga. Ndi mwiza bivuge neza ndi mwiza. Mugabo uri mwiza utazi gukoresha neza ubwiza bwawe. Sister jo mukuri kw'Imana bebe wowe ukiri wanyu wahora wambara imini abataxivero bari kwikinga inkonda warengana hanu wambaye ikora wabanishije unavuga ati yego ndafise fiance mugabo burabo kuno sige wambara no sindi mu rugo none no uri mu rugo cha wifata nabi nkuko niyo mpamvu rero niri kwanja kurondera pompompo ahandi ngaja kwipomporera ahandi ku bakobwa bisiga neza bakambara bien wow ndagufatara kumagurane vraiment omwese yabasi umwe gusa nakuvuga basi ni accident ahuye nayo Rasiko na urumfata neza Berudovik we na Maki mviriza mwaturambiye mwandambiye Rudovik induru ya misi yose sivyo musigaye musisa mbere muntere ndogomba ndokuru kw'Imana ani yashitse nase umugabo wanje abikira Rudoviko cyamuguru kimana cyo muri iyi nzu nta mahoro mfise amahoro yiki ari ugumuze ubuza amahoro inzu uwo mugabo nje maze umufatana abakobwa abo batatu arebye bikarumengo ni za safuriya zintu none wewe kugira ngo utumugore wawe ugende kuvovotera hanze wene umbarise champura na cewe imisi yose nduru tugamye nduru twabanye butamutwomo Rudoviko cyangwa mara kubyitsa ukuri kuko cyo umuntu umushinga naye uramuzi uyu mugore wacu ndazi n'umudamu wawe kandi ndazi murakunda n'umudamu wawe si umugore uradakiri wabo uramuzi ndakuzanye amafoto y'uwakiri inkumi oya ndamuzi n'ukuri kw'Imana ndamuzi ndakubwije ukuri ndakuzanye amafoto akiri inkumi yora yambara akaregwa akarengana abantu bakavuga ati yego mugabo burahaba si uraba kuntu asigaye oya birashoboka ugasiye mumviriza ndakubwira umugore kugira abe mwiza biravana no kuntu ugira iki umuhiga inigarama yawe ukamusugumira amavuta ataramaoki kamererwa neza amavuta ataramaoki nta fondo tena kuguriye na Vestrine nakuguriye sinakuguriye amavuta ya Vestrine sinakuguriye ajya amavuta yo kwisiga mu mutwe ingorane uyu mugore wanje afise ndakubwiza ukuri umvirizaga yego ndiko ndakumva Rudo umugore wanje mvuye ku kazi nsanga yambaye iki ivyo nyene bishwagara izo nyene nje kuko mba mvuye ku kazi mfise kugira ndabe ko noronka apeti ya jone nawe urambona kiri inkumi nayo nkikibona mora ndamusanga uko nyene ucafu uko nyene mvuye hariya kwibarabara nkibonera utwana twambaye tumini ngaha mama nkabona hey ugatangura kumeneka ugatangura kubebezwa mabebezwa uyu mutipe Rudovik aratweza mbirije ndakubwire ngira ndaguhe paracetamol nongere ndaguhe kinine hereza uyu mbe ya umugore wawe n'umunyeshure ko mbona asigaye afise uruhara mu mutwe nakimama era muri sale umugore abegwa n'umushatsi wewe none kera kwawe yawe urayisiga nije nabimugurira byose ariko waraburongoye none ushaka ndabikure he yumva none
ikibazo ciza. Oya mugabo nawe wamugore usigaye unyamoza. Usigaye wambara impuzu. Yesu asimwe. Aramuranze inyuma. Bikira Maria erega ngaturi mu muzini. Utegerezwa kwambara nk'abana mu muzini. Urumva utambutse urabona nkuko wabanesheje. Yo umuntu akubonye na peti. Erega n'umugabo we ntihagira na peti. Umva rero mujya mumfadikanye rero waje guca urubanza cyangwa waje kumfadikanya. Ariko aravuga ukuri kuvuga umwana, ukuri kuvuga umuntu akuzi cyangwa umuntu wehe. Oya umviriza sindiko ndabateranya. Tobora ngoma papa. Sindiko natobora ngoma my friend. Lakini ndiko nasemesha ukweli. Ariko aracanga idini. Kirundi, Igiswahili, Igifaransa, Icongereza. Wewe mbere ndakubaza n'umunyeshuri. Nakimama hera muri sale. Umugore abegwa n'umushatsi wewe. Mo ndakubaze kujya kuntu babasuka nibahora basuka ngo mavyambuzi kubera ko utisukisha mavyambuzi ku mutwe. Nizera basigaye yambara impuzu zigerino ho kwambara ijipo cyangwa kabanisa. Voilà mama. Dego ubundi umugore w'umuntu shaka bijya nawe ranjya nkiri muhiri wa. Bica umugabo akunda barizukora wewe. Usigabanya mbe uracanywa gwa urutuku nze kukugurira kamwe. Bavuga kanyanga. Kanyanga. Sigaye ndo muzungu. Sigaye nitwa Patoro ubera kanyanga. Mbiri ndakubwira. Simfise ico no bahanura. Urumva? Kugira ngo ngende. Twinjire na sheri. Mbongira ngenda muri kanyanga ndabatangaze. Rabica umugabo akunda abarica umukorera. Urumva? Kandi tuzosubira. Bisa ndaba. Ivyo vyonyene byo twahora dupfa. Mugurika mana se nakindi kintu vraiment. Jewe ndumuse Valente ndumuse kabisa. Okay, ndindira ngaho minota 2. Ndumweranda. Katura. Imana ndumweranda. Oh wow. Sheri? Ni wewe? Bebe ni wewe? Baba. Sheri uyu ni wewe? Na kindi kintu twapfa ni kinyene. Nashaka upendeze hivi mama. Mtoto kumbe Sheri, hivi nivyo nari mazimi simbura Sheri. Ibi gusebye byatuma ujya kuri kajya. Yego me Sheri. Sheri. Ushaka tuje quelque balai. Hahandi twigera kudrama. Sheri, ndagutware he. Bebe. Hahandi nyene. Nugira kibazo. Ndajya hepfo. Andi uyu munsi. Oh my god. Hey. Yambugeragu, yambuje kijehene inkoko yose. Sheri, nubwo ushaka kukugendo barayiguha canke imbata canke imene kuravuga barayiguha. Yo bebe cyane. Sheri bigusebye byaro bituma je nirirwa ndarira vraiment. Sheri, mvuye ku kazi natsanga wambaye nabi. Yaba nzanga wambaye uku bebe. Sheri urazi rero Sheri. Naruka kugusoma ryari. Kumunsi wa mariage. Oh mana yanje wewe. Reka nagusome. Sheri, ibizu iwawe. Numva ibinyanya bice bimfata ku maguru. Sheri, electricité générale kimfata. Ndiko ndumva mu nda biko biragiriki. Okay. Yego vraiment bebe. Bituma Sheri utuma nzendarira kujya. Sheri nakiri kintu cyatuma ndakuvanga. Nazanga nkasanga wambaye nabi. Iyaba nkazanga usanze wambaye uku Sheri. Nocha numva petit bebe. Buri musi uzozuva ku kazi usanga ni mono yesivu. Birushiriza. Utani wami mtoto wa watu. Shashiri kintu. Ama Sheri uno musi ushakugende na bajaji, moto, taxi, Honda, avion, ushakugendeshwe ni? Na taxi. Taxi Sheri. Tuje kuraba. Kandi batayogeje sidayinjira. Ikimeze neza igitanga. Ahubwo namugurira imodoka. Sheri bajya abantu bagenda bakiragura Honda. Baba taxi vero baba kubera ukuntu baza kuba bakubonye ukuntu wambaye ngo yambaye imenereza bagaca bati ndawapiga ngumi. Wacha tu ndapigana. Ndabire. Sheri. Tanitwaro mimi mtoto wa Tanitwaro. Niko niubia. Wewe ni wewe wa mugore twabana canke nikindi kivajuru kimanuzi. C'est moi bébé. C'est toi bébé. Oui. Je t'aime bébé. Je t'aime. Bébé, utaniguza kitundu jamani. Ndako. Utaniguza kitundu. Tuberculose. Pulmonaire. Jamani, kati nzima nani kona mke mzuri kama mie jamani? Okay.
Okay, iyi yari clip yitwa iyo urongoye umugore mwiza yambara nabi hama mu nyuma agasirimuka. Yaratwenza, harimo inyigisho n'utuntu duke novuga naneguye ariko ndazi ko babigize kubera ko ari ivyo gutwenza gusa. Kimwe gusa turakwiye kwikuramwo ivyiyumviro yuko abakobwa bafise akayube ari bo beza ariko abirabura akaba ari babi. Ivyo si ibintu vyiza ariko ndazi babigize mu gutwenga, but just in case, you know. Hanyuma uyu mukobwa yakinye yavuze ati sinokwambara nkuko nambara nkiri inkumi ubundi ndumufasoni ndumukenyezi. Ariko kandi uriya mutipe Rudolfiko yavuze ati ukwiye kwambara ivyo umugabo ashaka yuko wambara. Iyi video nayikunze, ari ugutwenga natwenze, namwe nizere ko mwayikuze cyane, hanyuma tuzosubira next time.